life sinari bwaboneye ingaburo ifasha byinshi mu buzima. Guys, muraho mumeze neza, iminsi ni myinshi, inkumbu zari nyinshi, uko jiyo haheze iminsi ibiri umunsi umwe turiko tuganira namwe, ndumva umenga sinishimye, ariko ndizera neza ko bitamvuye ko n'ubu mugerageje kumviriza ijwi ryanje, murumva ko umenga hari ikitagenda neza kuko kamuhure gasa nakatubangiriye gato, gasa nakatwizingiye ko gato. Ariko naho tugwaye twabonye umenga ntidukwiye kuguma twicaye, ahubwo dukwiye gukoresha aka opportunity nyene kugira dushobore kuguma tubashikiriza inkuru ziba ziriko ziravugwa cyane na cyane muri entertainment ya 257 ku baririmbyi bacu, ku ba artist bacu bagiye batandukanye. Ikintu cyantangaze cyane kigatuma umenga sinoyicara sino icara ngo numve ko ntuje mu mutima, ni indirimbo yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo, indirimbo ya LOLILO aho yasohotse mu masaha yo muhinga mu gatoyi. Indirimbo yashoboye kuririmba akaca aririmbisha umugore wiwe, tukivuga umukunzi wiwe kuko azarabaye umugore wo mu nzu, twovuga ko babana mu nzu. Loriane niwe tuvuga ko indirimbo S Factory yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo, aho ari indirimbo ivuga kuri Sweden Company. Tumenya neza yuko LOLILO aheruka gusinyamo amasezerano yo kuba brand ambassador w'iryo shirahamwe Sweden Company. Akaba yashoboye guhitamo kuyisohorera n'indirimbo ishobora kuba ihayagiza iryo shirahamwe ryiwe. Akaba yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo, gitangaje akaba ayisohorana n'umugore wiwe, turavuga Loriane. Akaba yashoboye gusohorana iyo ndirimbo n'uwo mugabo wiwe LOLILO. Indirimbo S Factory yashoboye gusohoka irimwo amajambo meza, amajambo ahayagiza iryo shirahamwe. Ndakubwiza ukuri naho wowe utarikunda cyangwa utoba wipfuza gukoresha turavuga ingaburo zaryo, umaze kumviriza iyo ndirimbo hari ikintu, hari inspiration gatoyi iza kukuzamwo itume wipfuza kumenya iryo shirahamwe, mbega ryo barikora iki, kumenya kiundani. Kandi ndazi mu byo yadondaguye iryo shirahamwe rishobora gufasha ku buzima bw'umuntu, nawe ntihaza kubura na kimwe kiza kugukora, kuko turazi ko tutembera tudakomeye, turazi ko tutembera dufite utunenge twinshi, turazi ko atawikwije muri byose, kandi turazi ko atakomeye hose. S Factory rero iringa kugira ishobore kugukiza wewe aho hose wumva kumenga ntumerewe neza, waba ufise amasiresi menshi iringa kugira ishobore kugupunguza amasiresi, waba ufise ingorane z'umubiri zigiye zitandukanye bavuze ko iringa kugira ishobore kukubakira umubiri bimeze neza vyoroshe. Ni S Factory brand ambassador wayo ari LOLILO, ahavuga yuko ari shirahamwe rikorera mu kwisi yose, mu bihugu byose, mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye na binakomeye cyane. Hari rero nyimbura umukunzi w'umuziki w'u Burundi, nyimbura umukunzi wa LOLILO, turaza abaririmbyi ko baririye amakontra kenshi, ariko no munsi batanguye kuyaronka, kandi tubona ko bariko barakora neza kugira bashobore gushitsa ivyo basezeranye nayo makampani bakaba bariko baragerageza kuyamenyekanisha. Aho tubona no muririmbyi Champagne ku kampani yiwe yashoboye gusinyamo amasezerano nawe nyene, aho twabonye ku munsi w'ejo nyene ashobora gushira ku rubuga rwe rwa Facebook yuko hagira hazi indirimbo yagiza iyo kampani yiwe. Tubona abaririmbyi ko bariko barakora ibishoboka byose kugira icyo bashoboye gusezerana n'amakampani bashobore kubishitsa. Amakampani mubandanye mwizera abaririmbyi, aba artist n'abenshi bafite ingabirano zo gushobora kumenyekanisha ibintu byanyu, mutibagira natwe kuko dukora cyane kugira ibintu by'abantu bishobore gushika ku StenPromoter on the mic, on the machine, akiwa ni da promise cameraman. Turakunda cyane mwese mumaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube, namwe mutarabikora gerageza mu bikore, mudufashe na share, partage mu kirimi cy'Igifaransa, like na comment, aho se muzi ko tubona mubona ko dukora amakosa kugira mubandanye mudukosora, hama ejo haze habe heza kuri twebwe no kuri mwebwe mudukurikiranira hagufi. Turabakunda cyane. Respect.